uko tubayeho uno munsi tube maso kugira ngo nitubeho ukuntu kuzogira ingaruka mbi ku bana bacu, nitube mu vyaha kandi turi mu nzu y'Imana bizotugira kwingaruka, bikatugira kwingaruka twebwe, ariko n'urunganwe ruzokurikira rukagira ingaruka mbi kubera inyifato itabaye nziza. Ndagomba ngo dutegure kazoza keza. Ijambo ryatubwiye ngo umugororotsi agendera mu gutungana kwiwe harahiriwe abana azosiga. Mu yandi majambo twari dukwiye kubaho ubuzima bwo kugororoka, tukagororokera Imana mu ntumbero yo kugira ngo abana tuzosiga tutakiriho baze bamererwe neza, atari bo gusa ariko nabo bazovyara. Tubaziganirize mu kuba abagororotsi. Amahera arahera, ngo ubutunzi bw'umunyakibi buziganirizwa umugororotsi akaba ari waburya. N'umusiguzi yaravyanditse yuko ubutunzi bw'abanyakibi buziganirizwa abagororotsi. Na Yobu yarabivuze, abanyakibi bararundarundanya ibintu bakabirundarundanya, abagororotsi bakaba ari bo bazobirya. Mu buryo bumwe canke ubundi abagororotsi barabirya, ariko abana b'umugororotsi abo n'abahirwe. Usomye muri Zaburi y'112 usomye ku murongo wa mbere haravuga ngo harahiriwe uwubaha Uhoraho agahimbagwa cyane n'ivyagezwe vyiwe. Umurongo wa kabiri bavuga ngo uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. N'uyu wa mugororotsi ndiko ndavuga, uruvyaro rwiwe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha. Umuryango w'abatunganye uzohabwa umugisha, si ukuvuga we wenyene, n'abana biwe nabo bazovyara bazohabwa umugisha. Ubutunzi n'ubukire biri mu rugo rwabo, ukugororoka kwiwe kwamaho ibihe bidashira. Uyu muntu w'umugororotsi uruvyaro rwiwe rurahiriwe, mbere ngo bazoba abanyenkomezi mw'isi. Kuba abanyenkomezi si ukuvuga ngo Goliyati abagwana intambara izimbi zo kugwana intambara baja ku rugamba banesha. Oya, bagwana intambara zo mw'isi banesha, ntibaneshwa. Ino si harabinesha bakagwana intambara baneshwa, ugasanga isi yabatwaye, batwawe n'isi, ugasanga n'ivy'isi byabatwaye. Hariho abana basizwe n'abavyeyi bari babasigiye vyose, ariko isi yamaze kunesha. Yamaze kunesha ubu bari mu rumogi, yamaze kunesha ubu bari mu busambanyi, yamaze kunesha bari mboregwa, barara hiyo, barara mu mabwate, barara mu bintu bibi, kandi bari barasigiwe. Ahubwo bimwe basigigwa akaba ari byo baza kwaya mu mabwate, kwaya mu bubare hirya no hino mu bamaraya, kandi bari barasigiwe bikenewe. Burya ico ukwiye kwiruka ko kiruta ikindi si ukwiruka kuronderera abana amahera, si ukwiruka kuronderera abana. Banza utunganye ingeso, dutunganye ingeso nk'abavyeyi. Nk'umunyangeso nziza aragana abuzukuru biwe. Tuzobarage ingeso nziza, tuzobarage ubugororotsi, tuzobarage ugutungana mu mitima yacu.